none basha none rega afisi urabona afisindo iyo nda ijana iyo wayikuye nga None Thomas wanyu nimuvukana none tuvukana mu maraso tuvukana mu nda ndayigumiza ngaha mbaka mbyaya umwana aramusinda ngasubize ngaha Jono musisimva ngaha wumva Thoma ajeje gutera amatare Sindara ngaha nyereka aho byanditse ngaha ntavyondisha no Thoma mu urumva ntavyuti cyangwa hariya ndagukubita rero je kujyana nakubariye ko ndakujanye wabona Thoma twashitse burya cameraman ntukupe tubandanye wabona Thoma ni haje imbere tugende eba tubiganira ikibazo bafise urabe ko bogufasha mu muryango wa gopra maboko gani wabona Thoma Yego none mama wiwe yoba ari hari si hari uri ngaha wenyene ca Yego ariko je rero ndamutse nshika ngaha anye je nsanzwe ndi umukozi wa Inyishu Media nashitse ngaha anye ndabazaniye uwo mwigeme ni mukazana wiwanyu iki yewe bakazana twenga nta mukazana dufise mukazana mufise aya ariko murafise abahungu bakazana ntibobura ewana cyo menya ngaha nta mukazana dufise nta bindi ariko rero nimba atavyo waruzi uwo mukobwa afise inda ya Thoma hehe yande ya Thoma tema cyatera inda aya ariko nyene wo mwakira nyene akinjira mu nzu akabika isakoshi aya ntigikunda yawugira umutima ugumye danda fisi ndatoma no kuri ngasi siyonje ibyo ni ibyiwanyu aho mwahuri mu muhazi aho kugira vuba ugende Sinkori kimubona sa grand frère meze neza yego nuwo muravuka yego turavukana je ngira yo kwinjira urumva umwigema afise ikibazo sinzi ko yokubarira je ko randakivuze menga je fisi ndatoma fisi ndatoma inda ya Thoma ko afise yiwiwe urumva ugenda n'inda zibi simbanye yiwe simbanye yiwe none muhira banyirukanye nanje kuraba ko mwoma indaro ngaha basi nkababanda bangaha kuko nabuze yonje antuko na Thoma yase kunyitaba kuri telefone kubera umubeshera none mwahuriye he none aha niho mwahuriye nta nubwo ndamubeshe sindayiwe koko yaba utamubeshera wamuhamagara akaza none impamvu atazi urazi icari cyo yari kubera umubeshera canke ari muri babahungu batinyinda atera inda akaca yitinya akayikweba oya kandi iyo ngeso tutayimuzi ko ariko nisura honyene nubwo bwa mbere ndayibona yego ni cyambere uyibonye ariko umukobwa nawe ntiyo kuyadukiza ngaje ngo kuba Thoma adafise ahantu bari bahuri n'ubugenzi buratandukanye kandi buranashushe urashobora kuronka umugenzi ukamwitaho nunda uronka umugenzi nyene urabucu vyumva wewe nyene ariko we uko niko bibona nka musaza wa Thoma ivyo vyinda ntavyo tuzi ahubwo nimba barabagenzi hiya gategwa n'uwundi ahubwo narabiyo abahuriye nabo bandi canke iyo bahuriye ani muri sentare ndakubaza ya gusa nerije kubabwira no kuyimura ico mumfasha si muri sentare si mu butungane je sibisahonja uraja mu sentare canke mu butungane bagutunganirize none anya nibwo bwa mbere ndakubonye urumva ahubwo rero we rabuci ufata akayira ugende iyo bagutereye iyo nda naye Thoma afise agenda n'inda yiwiwe ariko umukobwa afise ikibazo iwabo baramwirukanye bamwirukanye ikibazo kandi cyatewe na Thoma amutera inda bituma iwabo bamwirukana amaze iminsi 3 arara hanze namwe nk'umuryango muraba mukabigikorera cyo kose mfisaho kuja no kuba mumfasha ivyo bintu twe ntabwo hari byo ubizi isura urayibona ahubwo nageva atuvire mu rugo we n'imyaka gusa ahubwo wowe rabi ucika ugende aje kandi yashitse hari Thoma abona yazanye n'isakoshi irimo impuzu byose hanasubira inyuma isakoshi nene we kuvuga uko we nturi umukobwa ntivyo gushika ivyo biramura wigize igiseke bamuzi mwavu yumvise mukobwa
Toma iyo ngeso nayo tumuzi ko rabucike. ahubwo je mbona ikintu injira mu nzu Sandra ariko Oya we. yashitse Yashitse. Ani muri ville. Nagende hariya anya. Hari bisi. yashitse iwabo n'umuhungu yamuteye inda aha anye ntava ngaha anye nahoza abashinga ntahe bagumviriza Aba bashingana ntagenda bazana. Tewe iyo ngeso Thoma ntayo tumuzi ko cambere na mbere. Ubwira kabiri niho nkimubona. Uravyumva? aho bagendaniye hose niyo tukimubona ngaha None gashaho. Je wari bwambone. None kabuki muhendwa n'ivyisi. Ukibagira n'uwaguteye inda ngo ni naka. none we kumuvugira Thoma ni Thoma n'ukuri niwe mfite inda yiwe Niko yakubesha. oya twararyamanye si ko mfite inda yiwe Mwaga mama gasha. Umva utwari mu manyanga wewe. Rabutemba urabi ujana. Kuko ngaha nta ndaro ya dufise ya matanga. none je ndabona rero iki kibazo kigiye gukomera none basi umuvyeyi wanyu ari he mwivyo muriko mubivuga kubera muri abana kumbure umuvyeyi wanyu basi ari he yumvire basi kigongwe basi ago nagenda namuseno ngaha nagende ariko umukobwa baramwirukanye nukuraba ukuntu tumutunganiriza arime none Sandra urabona nk'ubu unye nacumse cyo gukora nibarege ninjire basi mfume ndo nka kuryama ntari kuje ndarushe sinoguma muri ubuzima nati urabona nabi wabo bose ntibakigushaka vraiment nukuri Jesse apfavutse nukuri no reka nibishoboka nusinjira ngaha nibishoboka none dada ujya n'umuntu ico nigikunda ntasohoke Nibikinga. ega yinjiye Nibikinde. yinjiye wa mukobwa ega numukazana we wanyu ategereza yaba yinjiye Naso we. none basha none rega afisi Urabona? simva ngaha Iyo nda ijana iyo wayikuye ngaha. Thoma suyi wanyu nimuvukana None tuvukana mu maraso tuvukana mu nda. ndayigumiza ngaha mbakambyaya umwana ngasubize ngaha Jono musisimva ngaha Wumva Thoma ajeje gutera amatare. Sindaya ngaha Nyereka aho byanditse ngaha. ntavyondisha no Thoma None urumva ntavyo ugenda hariya ndagukubita. ntumukubita afisinda narukubite n'umwana n'umuvyeyi afisinda None nagende genda kuwayiguteye. Thoma nabanga Tuzi twebwe ahubwo tuvireho ugende utuvireho ndagukubita kandi abantu uko batoma abakoza ngaha abakobwa mwabaye benshi Yamaye na Thoma nese wanyu no musindara simva ngaha genda hariya nabyo tuvireho genda ntukubite uwo muvyeyi wabandi bakunzi ba Inyishu Media muriko murabibona ibintu bibaye ko batoma nayo wabona Thoma ntibashaka kujya mwigeme bana Sandra porosana vraiment cha ibi bintu bigiye koroha vraiment umwana w'abandi baramwanse Thoma yamwanse umuryango wa Thoma wamwanse niga bashagiye kubaho gutujya mwana bakunze Inyishu Media nimwibagire kugira commentaire na like na share